Amakuru y'iyi ndwi iheze yaranzwe n'inkuru ijanye n'itegeko ryo gutekerera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hamwe n'umwe gusa mu bahoze ari abakuru b'igihugu umuhisi Melchior Ndadaye. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS ntiwatangajwe n'ibiri muri iryo tegeko n'insiguro inzego zaritoye zatanze. Vyaragaragaje uburyo abamaze imyaka 15 barongoye igihugu biyumvira kandi batahura ico bajejwe hamwe n'ibikorwa bibi vyabo biteye kubiri n'intwaro ya demokrasi n'umuco runtu. Uwovuga ku bikikuje iryo tegeko ntiyoheza, ariko reka tuvuge bimwe mu bimaramaza igihugu n'abarundi. Hejuru y'uko iryo tegeko ritegekanye yuko Uburundi, ni ukuvuga twebwe abarundi, tugiye kuzohemba umukuru w'igihugu umushahara ungana n'uw'icegera c'umukuru w'igihugu azoba ahari, tukamuhembera abashoferi 7 n'abamukinjikira 2 n'abandi, tugiye no kumwubakira inzu bwiwe bwite n'igihugu kidafise, tumuhe imiduga 6, tunamusumire kandundura duce tumutekerera umuriyari w'amafaranga y'amarundi. Uyu muriyaridi wonyene gusa uwugaburiye abarundi bose, usanga umurundi wese n'inzu yazirimwo amutekereye ibihumbi 100 vy'amafaranga y'amarundi. Barundi kazi, woba se barundi akunda igihugu n'abatwara, azi aho ubukene bugeze igihugu, ingene abantu birigwa baricwa na malaria kubera kudafungura bikwiye, ukubaho kwa nabi hamwe no kubura umuti wo kwifuza uwo murengera w'ibintu gute? Izina rya Sebarundi ryoba rigifise insiguro koko? Wobaye Sebarundi ugashima kubaremera basanzwe bishwe n'inzara n'ubukene? Nimba abakuru b'ibihugu bacu bazokwama bafise ipfa n'umwina w'ivy'isi nk'uko, naho bazoba bataniye n'abahora batwaka amagi n'amasoro. Umukuru w'inama nshingamateka ati ntimubebe amaboko, ivyo tuzomutekerera si rwanyu, ni ivy'igihugu. Ni akamaramaza aho umuntu arinda ashika mu mabanga akomeye nk'uko yiyumvira atyo ko ivy'igihugu bitagira ba nyenevyo, wobitanga uhumirije? Yoba ari muri Republika atazi ico bisigura? Ivyo yavuze bisigura igituma intwaro ihari irangwa n'inyuruza rikabije ry'ubutunzi bw'igihugu, kurundarundanya mbaye nk'uwundi kugeraho igihugu kigera aho umwasi ashaka. Barundi kazi, humuka mubone kandi mutahure, ivy'igihugu n'ivy'abarundi n'abarundi kazi bose atawukumiriwe, nico Republika isigura. None abo twatoye ngo babidutunganirize, ivyo batigaruriye babitangisha ibamfu. Ikindi giteye isoni ni ingendo y'amacakubiri no gutoranya vyamye biranga intwaro ya Petero Nkurunziza, n'ubu bigaragara muri iryo tegeko. Kuva aho amasezerano y'Arusha ahonyangiwe, Uburundi bwasubiye ku nzira y'amacakubiri n'ivangura. Kuvuga ko hotekererwa abakuru b'ibihugu batowe n'abanyagihugu si umwitwarariko mwinshi wa demokrasi, si no kugwanya ingendo yo guhirika ubutegetsi, kuko n'uwuhari uyu munsi yarabikoze mu 2015 aho yahirika ibwirizwa shingiro, ahubwo yari inzira yo kurobanura abahabwa n'abadahabwa, vyibonekeza neza ko birimo amacakubiri ateye isoni. Imbere yuko twinjira muri demokrasi, igihugu cariho kandi camye gifise n'ukirongora. None abo bandi banyicubahiro bokumirwa kuki? Iyo si ya ngendo amasezerano ya Arusha yagomba gukiza Uburundi? Barundi kazi, gutorwa n'abanyagihugu ni vyiza cane, ariko igihambaye gusumba nico uwayatowe n'abanyagihugu yabamariye. Abatora amategeko boravye aho yasanze igihugu n'ahagisize mu vy'amahoro n'umutekano hamwe n'iterambere. Kira noneho barazi ko bafatiye kuco yamaze atari Perezida Nkurunziza Pierre yobaye uwa mbere gutekererwa, turavye ukungene asize igihugu ku manga mu mpande zose z'ubuzima bwacu. Ihweze namwe aho ibiranga politike, demokarasi n'intwaro ibereye bigeze. Ubwigenge mu vyiyumviro, muri politike no kumenyesha amakuru n'ibindi ntibikirangwa iwacu. Ihweze kandi aho uwo murongozi asize igihugu mu vy'imibano.
agiye yasubije amacakubiri kw'isonga, ayigisha avyitiranya no gukundisha abantu igihugu n'akaranga kacu. Bantaho nikora n'abadakundwa n'ubutegetsi baranyagwa izuba riva, bagakurwa mu buzi, bagahohoterwa atacamira. Dufise iki none co gushima ku minsi Petero Nkurunziza yatwaye Uburundi? Ako ni akamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano ko kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 27/0/2020.